cyane ko dushitse kuri intambwe n'incubahiro mu nkundire kino kiganiro tuze ndisunga ijambo ngenderwa ko mwashikirije abarundi leta mu mwaka wa 2020 mu kwezi kwa ruheshi ikirahira nga mu Kigobe hari ijambo rikomeye cyane mwashikirije aho abarundi bumvise amajambo yagiye ragaruka yabaye nkora mutima niho twumvise ko mufise hangiro y'uko umunwa wose uronka ico ufungura umufuko wose ukaronka amafaranga twumva amajambo ya leta mvyeyi leta nkozi irindi twari tumenyereye muri kampanye ngo turi kumwe twese birashoboka ayo majambo twofata ko burundu ariyo agenga ibikorwa mukora niyo filosofi yanyu kuva mwizerwa n'abagumyabanga mu mwaka wa 2020 uriko uravuga uvuze ngo filosofi nibaza yuko twavuga tuti ivyiyumviro n'ivy'umugambwe umugambwe CNDD-FDD urafise ivyiyumviro wubakiye ko bituma abarundi bazoshika ku ntambwe umwe wese atunga karagatunganirwa mu vyiwe no mu biwe rero ivyiyumviro umugambwe CNDD-FDD ufise ni ivyiyumviro vy'ubuzima bwiza bw'abene gihugu kandi urazi yuko n'ingingo ngenderwako mw'iterambere ry'abene gihugu ari iterambere rikomoka ku bene gihugu rikongera rikabasubirako jewe rero ivyo navuze navuga nti ni nk'amayeri yo kubishikako ubwenge bwo kubishikako twokora iki twisunze iki kugira dushike rero kuri ivyo vyiyumviro vya CNDD-FDD twarabonye neza ko dutegerezwa kugira ihangiro tubone iyo tuja ahariho kuko urabizi yuko umuntu atagira yaja ntacererwa ntasiba ahari naho nyene kugira rero ushobore gutera intambwe uva aho uri nuko uba wamaze kugira ishusho ryaho uroye ishusho rero twihaye twavuze tuti umunwa wose uronke ico ufungura umupfuko uronke amahera kw'isi ikintu ca mbere umuntu wese n'igikoko ni catsi ari catsi ikintu ca mbere cangombwa cankenerwa mu buzima no gufungura uvuze rero uti umuntu wese aronke cafungura utavuga uti none ndabironka gute ugacuja kubirondera igikurikira murazi yuko iyo umuntu ateye imbere no mu Kirundi tuvuga ngo urya ararya akaryama hajya bashatse kuvuga ubwa mbere urafungura ufise amagara meza hanyuma urafise ahurara urafise muhira urambara ararya akaryama ufise amagara hanyuma urafise ahuba urambaye rero ntushobora kuzoronka inzu utagira amahera ntushobora kuzoronka impuzu utagira amahera ntushobora kuzovuga uti ngira nkore ngende kuramutsa umugenzi utagira amahera rero umuntu aragwara akaja kwivuza ivyo byose bisaba amahera rero cutangwa kuvuga uti umupfuko wose uteza kuronka amahera none kugira uronke amahera bigenda gute uca wumva kutegeza kugira ico ushora hariho benshi batarategera neza ko kugira uronke amahera ugira ico ushora burya akunda kubivuga ukazogenda gusaba akazi n'inkuko usenze kuko waguhaye akwirukanira hashakira urashobora no kurondera nturonke mugabo uvuze uti je shaka igikorwa ndonke ico nshora uca utangura kwiyumvira ikintu woshora mbega bigenda gute nk'ubu urashobora kuvuga uti je naravye vyose ndaraba impano mfise je ndasanze nzoshora umutwe nzoshora ubwonko bwanje ugaca umenya uti jewe ngira rero iki kintu ndakinonosore gushikaho nzogenda nkabwira umuntu nti wewe uri kurahombora afise amahera wogira iki vyogenda neza henda kwereka igere cogenda uwo muntu agaca ambwira ati ndakugurire ubwo bwenge bwawe bwo gukora ico kintu agaca azana umutahe w'amahera nawe wazanye umutahe w'umutwe urumva ko ngaho ubukoze urashaka kuvuga uti je nzoshora ivyo kurya kubera wasanze impano yawe ihagaze ku burimyi undi nawe akavuga ati jewe nzoshora iki ategeza kuronka icashora kugira ronke amahera mugabo utihayihangira ko kitegeza kuronka amahera umva ntushobora kurondera ico ukora bigakunda niho rero mubona nazanye ivyo vyivugo kugira ngo icambere turondere ivyo dufungura no kuva kurima no korora hanyuma tugire n'umusesekara uzotuma turonka ya mahera dushora tukaronka amahera ubwa kabiri twavuze tuti leta mvyeyi leta nkozi
ikintu cyose kigira umutahe kikagira aho gishingiye. Mu gihe utagira igihugu ntibikunda, ntaco ukora. Rero iyo tuvuze leta, kera urazi bari bazi yuko leta ari abarongozi. Leta burya isomekamwe ibintu vyinshi. Bavuze leta nkozi, hariho abantu baserukira leta. Leta si umuntu. Leta ntaho muzohurira uvuge ngo ndagize bwakeye leta, nta na hamwe. Leta ni nk'urwego, urwo rwego ruserukirwa n'abantu. Urwego rwamaho muga nturukorako, ruserukirwa n'abantu. Aho ruserukira si baba bitwa urwo rwego, n'abaruserukira. Bategerezwa rero gukora. Hanyuma kugira leta ibe leta y'ukuri, n'abenegihugu n'abarongozi bose, inzego ziri kumwe n'abenegihugu baca baba rero leta y'ukuri, nico gihugu. Hanyuma rero leta nkozi n'uvuga ni igihugu kigizwe n'abantu bakora. Kuko narabona yuko hariho ibinebwe. Muraza amarigara yari hari mu 2020, abantu wasanga wese avuga ngo mpakazi, mpiki, mfasha, kubera hari harabaye abantu bitwa bagira neza bari barasamaje gushika abantu bumva ko ashobora kubaho atakiru na kimwe akoze, ashobora kwiyicarira. Nubu baracariho bakeye mugabo arerekana ati ubusazita ntihagaze kwa naka ntibahishije, agaca agenda gatonda. Bijya rero si vyiza. Umuntu ategerezwa kufungura, kwambara yakoze. Leta rero irimwo abantu bakora. Leta mvyeyi rero ni ya leta rero tuvuga tuti ni rwagwego. Urwego rwitwa leta n'urwego rutarenganya kuko ni twese dukorera twese. Urwego rero rwa leta rujejwe gutunganiriza abenegihugu bose bari muri ico gihugu. Rero abaserukira urwo rwego rwitwa leta bategerezwa kwifata nk'uko iyo leta yaba ari umuntu muhura yari kwifata. Iyo leta rejejwe iki? Nibijya tuvuga ubutumwa leta ifise, hariho gukingira abenegihugu. Ico ni cambere, kumva ko bakingiwe kugira bakore umutima uri munda. Hanyuma igihugu si juru, harashobora kuba inkozi y'ikibi. Ikibi kibaye, iyo leta rero kuko n'umuvyi ategerezwa gukingira abenegihugu, n'ikibi kibaye uwugikoze ategerezwa guhanwa. Nico gituma iyo leta n'amategeko, amategeko ntarenganya, abantu bose barangana. Hanyuma ubwira gatatu, ubwo rwego nyene rwitwa leta ruratunganya itunga ry'igihugu ku neza ya bose. Murumva rero abenegihugu iyo bakingiwe, n'ikibi kibaye uwugikoze agahanwa, mu bisanzwe batesheje bagata, uwundi acamenya ati nakora ikibi nzohanwa. Umurundi agiye mu bindi bihugu, iyo leta irakurikirana kugira yumve ko akingiwe ahari hose, aho umurundi wese ari. Ibi rero twabivuga kugira ngo ube umushinge twubakiye ko, kuko wubakiye ku musenyi nta kivamwo. Vyiza rero kwari kugira dukomeze iyo leta mvyeyi, leta nkozi. Hanyuma rero twarongeye ko tuti turi kumwe twese birashoboka. Kubera iki? Twagize wa mutahe neza, umushinge uri ngaho. Ubu rero turafasha urugendo, turafise aho dushingiye, duhagaze neza, dufasha urugendo ruja mu iterambere. Mu iterambere rero abantu bateza ko bagize urunani. Kubera iki? Abantu bafise ingabirano zidasa. Hari ufise ingabirano yo kuririmba, hari ufise ingabirano yo kwigisha, hari ufise ingabirano yo gucura, hari ufise ingabirano, umwe wese Imana yamuremanye ingabirano yiwe. Izo ngabirano rero ni magiriranire. Je ndakeneye ingabirano yawe, nawe urakeneye iwanje, ubundi arakeneye yiwe. Rero kugira mutera imbere mumera kujya kwinzuki mu muzinga. Uruyuki rwose rurafise ico rukora. Hanyuma mugasana mwese muzana mu muzinga. Ico gihe umuzinga ucukura. Nico gituma dukunda kuvuga ngo tera imbere nk'umuzinga kuko abantu babashize hamwe. Rero igituma navuze ntituri kumwe twese birashoboka, nibiki bishoboka. Nuko abantu wamenga bari mu mwiheburo, kumenga nta terambere. Hariho n'abaduca intege, baduca inkokora, bagaca inkokora Barundi, ngo Burundi ngo igihugu cambere gikenye ku isi, ngo ntibigisopfa givuyeyo, turinzingo. Mugabo uno munsi naho abandanye bavuga rujya ruririmbo, tuvuye hasi twese twarashize hamwe. Uno munsi ndavuga nti mu gihugu muri Afrika, mu bihugu birya bifungura, igihugu cy'u Burundi kirimo, kuko nasanze n'ivyo tujya tubikura hanze.
ivyo dukura hanze niyo amafyeri dushaka kwigana aba bagiye imbere ngo niho twoba dukomeye ngo tumeze nkabo n'amafyeri kubera ikara amafyeri urazoba ivyo dukura hanze uzosanga ari saradine ntidufise indagara ngaha ntidufise umukeke ntidufise ikuhe ntidufise ikambari turafise inonzi byose biri ngaha mukacatangika no mu nzuzi zacu muko ugaca ugenda kugura iburaya ukaja kugurayo yafi wasize ngaha n'ubwishime rero n'amafyeri uzumva ngo ntari y'amaspaghetti spaghetti n'ingano n'umuceri ingano turazifise umuceri turawufise magaca yiruka mu Bushinwa ngo agiye kugurayo spaghetti ngo niho mubona ko ari umusirimu n'amafyeri rero ivyo tukura hanze dufungura vyose nasanze ni ivy'amafyeri gusa nandi turavyifitiye ngaha murumva yuko rero baraduca intege kugira ngo bagire isoko tuje kubashorera mugabo ntibashaka kuza kudushorera rero iryo terambere nasanze mu Burundi nitubimenye iterambere rirashoboka tukaba nk'abijya bindi bihugu mugabo vyose dushira hamwe ubwenge bwacu bwose tukabushira hamwe tugaca dukoreye mu runani rero duca usanga duteye imbere hari akarorero nkunda gutanga mvuze ntituri kumwe ico gihe nko mu 2018 19 nari umunyamabanga mukuru w'umugambwe je ndabazwa n'abantu bavuga ko bashonje mbonye abantu bagwaye kwashi birambabaza cyane sinumva ingene umuntu ashobora kugwara kwashi kandi ivyo vyo kurya vyose tubifise ngaha hanyuma ngenda mu Kayanza bacavuga bati twe ikibazo cacu nitwaba twebwe hari ubukene bw'ibifungurwa no kubera amatongo yazi je ngenda babwira nti murabesha nta matongo yazi kuko ndacabona ivyatsi bitaribwa none mwovuga ko yaze gute kandi mufise ikibaza cyo gushiramwe ivyatsi bitaribwa hindura ivyo vyatsi biribwa mu bihindure bitaribwa mu bihindure ibiribwa ahaba umutobotobo haraba intore novuga birumvikana kiya giti mbona ko kito igiti c'icamwa hanyuma abanyakayanza bamaze gutahura uko ndababwira nti no muci tworima kuko amazi turayafisa ari ngaho bacu batangwa gushira amatongo hamwe batangwa kuvomera muci no munsi mu Kayanza inzara barabaza ko nakarorero kubera iki ya matongo twari tunyenyagu bace bashira hamwe mushize hamwe muca mwimbura vyinshi ako nakarorero gatoyi kerekana ko abantu bashize hamwe bigenda neza hariho ugwaruka gwafashe imitahe umwe akazana umutahe uwundi umutwe bashira hamwe no munsi bamaze gutera imbere novuga ryatera mbere rero bituri kumwe tugahana twese ubwenge imitwe ikoranye dusanga twamaze gutera imbere nico gituma rero ivyo byari vyumvira novuga nti vy'umushinge wo kubakirako kugira ngo dutere tugenda imbere kuko udafise ico twokwita ingingo ngenderwako ubanza gushinga ntushobora kuvuga uti ndiko ngenda hano kuko ahantu hose hasaba kugira inyifato nziza kugira ugire inyifato nziza no kuba ufise ingingo uguma uriko urakurikira